Uburusiya bwemeza ko bwahejeje gukora ikigwanisho rutura kandi gishoboye kwambukiranya imipaka mu gihe kirashwe ca RS-24 Sarmat cyo mu bwoko bwa ICBM canke se Intercontinental Ballistic Missile. Ni ikigwanisho rutura kuko ibihugu vyo mu burengero bahejeje kucita izina bucita SATAN-2. Uyu munsi tugiye kugaruka kubuye ndetse n'impamvu ikigwanisho gihangayikishije isi na cyane cyane ibihugu vyo mu burengero, ariko kandi turakubitiza amaso turabire hamwe bigenda bivugwa ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine igeze ku munsi wa 556. Ikaze utaraga subscribe nakanye kaza kugikora kugira ngo amakuru atandukanye uze urayaronkera ku gihe. Ikaze. Mu bigwanisho bigezweho ku inosi ya none RS-24 Sarmat ni ikigwanisho kidasanzwe ndetse vyemezwa yuko gishobora kwica abantu benshi icarimwe, world's deadliest missile nkuko vyemezwa na Yuri Borisov asanzwe arongoye ikigo ca Roscosmos kiri mu vyahagarariye mu ikorwa rya kino kigwanisho. Kuyu wa mbere igenekerezo wa mbere Nyakanga ubwo hariko hugururwa inkino z'amashure kubiruka ku birometero birebire canke se marathon, Yuri yemeje yuko koko iki kigwanisho cyamaze kugera gukoreshwa nyuma y'amageragezo menshi cyagiye gikorerwa, ndetse babona yuko gikwiye gushirwa ku mirongo y'urugamba. Irungikwa rya mbere rya Sarmat 28 yabaye kuwa 20 ndamukiza mu mwaka wa 2022 mu gace ka Preteski mu karere ka Arkhangelsk kari hari inyuma y'imisi mike gusa Uburusiya butangurije ibitero muri Ukraine. Igeragezo rya mbere ubwayo ryashitse ku ntego, ndetse babona yuko kino kigwanisho koko gishobora gushika kwihangiro hari mu gace ka peninsule ya Kamchatka. Igihe President Vladimir Putin yemeje yuko kino kigwanisho ari inzira nziza yo guha Gasopo buri wese ashobora gukina n'Uburusiya, agira ati iki kino kigwanisho kizoha isomo buri wese akina canke ashaka gukina n'igihugu cacu c'Uburusiya. Gusa muri kino gihe ibigo vyo mu burengero babonye ko ari ugushaka gusamaza abantu nyuma yuko Uburusiya bwaheruka gutakaza ubwato bwa Moskova bwaheruka kuzama no kuzamira mu mazi mu nyanja yirabura nyuma y'ibitero vya Ukraine bari bagerageje kubiterako. Bidatevye mu kwezi kwa 11 RS-24 Sarmat Intercontinental Ballistic yongeye kugeragezwa. Ibihugu vyo mu burengero bibona nyabona yuko atari imikino. Kugenekerezo rya 23 ntwarante uyu mwaka naho President Vladimir Putin yemeje ko koko iki kigwanisho atakabuza uyu mwaka gitegerezwa gutangura gukoreshwa. Ibi kandi Putin yongeye kubishimangira vuba cyane kugenekerezo rya 21 ruheshi, bimeza yuko Sarmat itegerezwa kongera kuja mu kazi haba vuba cyane. Kuri ubu nta kabuza iki kigwanisho rutura cyakorewe munsi y'uburongozi bwa Roscosmos kigiye gukora. None ese iyi misile ifise iki yihariye itandukaniyeho n'izindi kugeza ubu bituma bino bihugu vyo mu burengero bigerageza kuyita SATAN-2? Reka tubije ko tubirabe munsi kungene ibintu bimeze. Iyuboka ry'ikigwanisho ni projet yavuye mu mwaka wa 2018 ubwo igihugu c'Uburusiya cashaka kubaka misile ishobora guhangana na systeme yose y'ubwirinzi bw'umwasi, ikaba na misile yo mu gihe ca none RS-24 ikaba rero isubiriye R-36M2. Voivoda nayo ikaba yari yarakozwe mu mwaka wa 1962 ubwo igihugu c'Uburusiya cari kikiri mu bumwe bw'Abasoviet. Naco kino kigwanisho ca Voivoda R-36M2 kikaba cari kigwanisho ca ICBM, ariko kuri ubu kino kigwanisho ca RS-24 Sarmat kikaba twovuga yuko kivuguruwe canke se cahinduwe mu buryo bwa none. Kino kigwanisho ca R-36M2 Voivoda kikaba coco cari gishoboye gutwara mu bitwe canke se mu gitwe caho
warhead ibigwanisho bitatu. RS-28 yoyo mufise ubushobozi bwo kwikorera ibindi bigwanisho vya misile kandi birasa ku ntego atakibatangira 15 vyose kandi bikaba mu mwanya mutoyi. Bivuze ko izi zose zitwagwa zino misile 15 na misile imwe ariko iba yikoreye izo zindi 15 zose imbere zikiyugurura hageze ko zirasa ku ntego kandi mu mwanya muto, ivyitwa MIVS, Multiple Independently Targetable Entry Vehicle. Hifashishijwe igenzura ry'izi misile mu mwaka w'2019 nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru Asia Times candike kujanye n'intambara cyane mu gace ka Asia hamwe na buseruko bw'Uburaya, bemeza yuko iyi Sarmat ballistic missile ishobora kugenda ibirometero 18 idahagaraye kandi yikoreye toni zirenga 200. Muri izo itoni zishika 178 akaba iba yikoreye igitoro kiyifasha kwisununwa ndetse no kuja imbere yisunika kugira ngo igende. Iyi Sarmat kandi ifise metero 3 z'ubwaguke na metero 35 n'inusu z'uburebure. Ifise ubushobozi bwo kurasa aho yagenewe kandi kagenda ku muvuduko udasanzwe, ikabomora impome z'ubwirinzi zose z'umwasi. Ishobora kurasa buri gace kose kw'isi, haba mu bumanuko ndetse no mu buraruko bw'isi, buri gace kose kari kuri uno mubumbe wo kw'isi. Mu yandi makuru avugwa mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine nuko Uburusiya bwemeza ko bwarashe amato yari kagerageza gushaka kwataka ikiraro ca Kerch gihuza Crimea n'Uburusiya kuri wa gatandatu, naho kuri wa gatanu Uburusiya bwari bwemeje ko bwashoboye guhagarika ibitero vya drone vyashaka gusambura iki kiraro. Umushikanganje w'Uburusiya yemeje ko drone imwe iterwa mu mazi yasambuwe isaha 5:15 zo kuri wa gatanu, yindi iza kuraswa ku isaha 3 nyuma yaho, yindi iza kuraswa isaha 8:20 imbere mu nyanja yirabura. Ibi vyatumye nk'uko vyemezwa na RIA Novosti igisanzwe ibivuga nuko igisirikare c'Uburusiya cyashoboye guhagarika zino misile, naho Ukraine yemeza ko atanteka iriko itera intambwe zigaragara mu manuko bushira ubuseruko bwa Ukraine na cyane muri Zaporizhia. Ukraine yemeza ko hari ibice yamaze kwinjira mu mirongo ya mbere y'ubwirinzi bw'Uburusiya. Dmytro Kuleba sanzwe umushikanganje w'imigenderanire mu kiganiro yagiraniye na CNN, umunyamakuru Christian Amanpour yagize ati koko mu gihe Ukraine yonegwa nababwiza ukuri ariko nituriko tunanirwa ku mirongo y'urugamba, turiko dutera intambwe igaragara kandi tugana imbere. Bwana Kuleba abona abaguma bemeza ko Ukraine iriko inanirwa bari bakwiye kuraba imbere umutima w'abasirikare bari ku rugamba, hako bakwiye kuvuga gusa ngo bariko bananirwa canke ibitero nta ntambwe na ntoyi biriko biratera. Yemeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafasha bose babona koko bariko bagana mu nzira, kandi mu nzira yo aho yagize ati ibi ni ibintu vyama vyashitse ku mirongo y'urugamba, si ngombwa yuko hama hategwa intambwe igaragara. Turangirize yuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zigiye kurungika ibigwanisho muri Ukraine birimwo ubumara bwa uranium gusa buri ku kigero gito. Mu nyandiko zashoboye kubonwa na Reuters vyemeza ko n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashoboye gutanga ano makuru bashika babiri bo ku rwego rwo hejuru ngo ibigwanisho bizofasha gusangangura ibifaro vy'Uburusiya, bavyitezwe ko ibino bigwanisho bishobora kurungikwa mu ndwiza bikaba biciye amafaranga ashika miliyoni 270 na miliyoni 370 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande Uburusiya bwemeza ko bubandanya bufata ibindi bice na cyane mu buseruko bushira uburaruko bwa Ukraine mu gace ka Kupiansk. Kuva mu kwezi kwa gatandatu ibitero bidasanzwe vyarongerejwe muri kano gace, aho ndetse abantu batari bake ndetse n'ahantu hatari hake hamaze kuba hafatwa ho kongera higarurirwa.
naho Perezida Vladimir Putin yemeza ko koko Uburusiya bugiye gusohora trillion imwe n'ibice 9 vy'amaruble canke se euro miliyari 15.5 amadolari ya tazumwe miliyari 19 mu myaka 2 iza kugira ngo hubakwe bushasha ibihugu canke se intara Uburusiya buheruka kwigarurira kuva mu kwezi kw'icenda ko mwaka uheze. Reka tubashimire ko mwabanye natwe muri kino kiganiro. Ndabasaba mugire subscribe kuri channel YouTube yacu niba mutarabikora kugira ngo amakuru atandukanye muze muraronka kugira mushobora gusangiza ino video, mushobora kandi gushiraho comment. Ndabashimira.